ndabikenguruke cyane rero ko batweretse ibitahora bijamwo amakomine ibitaro bizofasha cyane kugira by'ukuri abahora babona umenga hari ibisata bikatiye babone neza yuko uno munsi bikurikiranwa mu mafaranga leta ikoresha. Ariko kandi naho nyene ngenda nkubitiye akagohe nyakuba mushikiranganje wa mbere ibisata mwene ibi iyo turiko turabidondora tubishira mu maraporo mu gihe hogira igisata na kimwe kibagiranwa ana cyane mvuge nk'amasosiyete a participation publique akagira igisata kimwe twibagira kiba igisata societe publique yasizemwe imitayi tugasanga nitwagisize ku ntonde z'ibisata biriko biratangirwa raporo ico gisata tutosanga carahindutse akibare kabandi bantu. Aha rero turabe neza yuko aya masosiyete ya participation publique yose aho yasize imitayi ya leta hose ko tuhakorako hanyuma naho nyene tugasaba ivyegeranyo vyaho. Kubera iki ndabivuze gutyo, nibaza yuko abatari bake muzi neza yuko ibigo bimwe bimwe nka za Fest za Fenakubu zigitangura leta yarasizemwe imitayi kandi no muzi Fenakubu bikukira ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu. Ivyo bisata rero aza Fest no musi uvuze ko ari gisata ca leta ariho tandasi mbere benshi bavuga bati iki gisata ni cabikorera ivyabo. Nibaza ko ivyo byose dutegerezwa ni reference nafashe kandi tuma yuko dutegerezwa kumera amagabo tukaraba ko ibisata vya leta byose birimo atagisata cyasigaye inyuma kubera yuko ikurikiranwa na societe leta yasize mu mutahe. Iyo societe yasize mu mutahe mugabo gacusanga iyo societe yasize mu mutahe n'uwa leta ugacumenga ibona umenga n'umwuzukuru ni muraba ariko kandi naho nyine mumva bagiye yo amafaranga ya leta. Hanyuma ikindi nagire nongere ko nikijanye n'ibisata nyene leta ishiramo imitahe amugasanga ivyo bisata nibiriko biroroherezwa. Aha nagire mvuge nk'igisata kitwa STNB leta yasize imitahe hamwe na Star Time mugabo no munsi ibandanye ikora ivya Star Time uno munsi rero sinzi vya STNB navyo ukuntu bizotera imbere mu gihe leta Star Time ibandanye ikora ivya Star Time kandi ivyo Star Time ikora ari vy'isosiyete STNB leta yasabiye ingurane y'amafaranga ari vyizokora. Ibi byose rero nivyo gukurikirana hafi kugira turabe vy'ukuri yuko aho leta ikororeye urufaranga hose abandanya hakurikiranwa. Ico nagire ndangirize ko nakengurutse cyane kwa makomine ariko arakurikiranwa ukuntu atoza ubutunzi bwa bene gihugu. Je ndabwite bwa bene gihugu kuko ubwo butunzi niyo bwakurikiranwa bizofasha vy'ukuri ya ntumbero leta yafata yuko yegeranya amakomine ku buryo ayo makomine aba umushinge akaba intango y'iterambere ry'abene gihugu abene gihugu bashikira kuri iryo terambere vy'ukuri tuje muri rya terambere rikomoka ku mwene gihugu rikongera rikamugarukako.
Ico nagire nsabire yo nyakuba umushikiranganje wa mbere nuko nubundi naya makomine nayo nyene dukurikirana ibikorwa akora, dukurikirana ukuntu atoza ubutunzi bwayo, mugabo nayo nyene twongere twumvirize n'ibibazo byabo navyo kugira tubitorere inyishu, kuko nabo nyene hariya barafise ibibazo nibaza ko navyo nyene bikeneye yuko bitorerwa inyishu. Nakare basogokuru barayamaze bati umweni mushasha utera amabavu. Yakumushikiranganje wa mbere yabivuze ko no muri aya masirigitiri yandi yose asanzwe yegereye hafi yahagira coordination kusanga naho nyene hari ibibazo. Nibaza ko no makomine ibibazo biriyo naho nyene bene wacu bashiki bacu ba mustanteri tubabe hafi kugira ibibazo bagize tuze turabigira ibyacu, niho nabo nyene bazokora bisanzuye babona by'ukuri yuko bashigikiwe, hanyuma kugira dushikane by'ukuri yaterambere rikomoka ku mwene gihugu rikongera rikamusubirako